bwanje ntibwari bworoshe, nabayeho nabi kuko navukiye mu muryango ukenye cane gose, ndamanuka n'i Bujumbura, ubuzima bwanje ntibwari bworoshe ngaho i Bujumbura. Ariko nk'uko abivuga ubuzima ntibwamuhaye inzira yoroshe. Aho nashikiye mu Kiboyi, nashitse naje natembereje n'ikimuga ngaha muri centre ville, gusabiriza campemba 7,000 ku kwezi. Komisiyoneri c'imiduga caranyereye, nanduruka ndaba umudandaza w'imiduga. Ku munsi wa mbere vyaragoranye kuko abantu bose inzi baja mu Bushinwa, narababwira ati jewe ndafise umutahe nojana mu Bushinwa. Narashitse bagomba kungongera, umushinwa arambaza uje mu Bushinwa gukora iki? Sinumva na kimwe, kandi urazi mfise amashuri 2 nakwiye n'abiri, nta rurimi nzi. Hari abantu mu buzima batangurira kure y'amahigwe, ariko urugendo rwabo rukarangirira ahantu hatandukanye cyane naho batanguriye. Uyu munsi tugiye kubaganiriza umuntu yitwa CAMAMARE, yaciye mu bihe bigoye, akora imirimo itandukanye gushikaho aba n'umukomisiyoneri w'imodoka. Ariko inkuru yiwe nigarukira mu rudandazwa gusa rw'imiduga. CAMAMARE, tubwire gato ubuzima bwawe bwatanguye gute, wavukiye he kandi wakuze gute? Nitwa KARIYO Marc, iritazirano icamamare. Nkaba mvuka Ingozi mw'ikomine ya Gashikanwa ku mutumba Isabunda. Nkaba mvuka mu bana 5. Bwanje ntibwari bworoshe, nabayeho nabi kuko navukiye mu muryango ukenye cane gose, ariko Imana yaraje kuhaba nyene, ndagenda nyene ndamanuka n'i Bujumbura. Ubuzima bwanje ntibwari bworoshe ngaho i Bujumbura. Ariko nk'uko abivuga ubuzima ntibwamuhaye inzira yoroshe. Aho nashikiye mu Kiboyi, nashitse naje natembereje n'ikimuga ngaha muri centre ville, gusabiriza campemba 7,000 ku kwezi. Mu nyuma ndakora n'ikiboyi, ndava mu Kiboyi ndaja mu Kivanderi, ndava mu Kivanderi ndaja mu Kimotari, ndaja mu gikomisiyoneri c'imiduga. Ndava, urabona ko navuye mu komisiyoneri c'imiduga caranyereye, nanduruka ndaba umudandaza w'imiduga, ndadandaza imiduga ku giti canje. Ubu narateye imbere, ubu urabona ko busigaye nurira indege nkaja kurangura mu Bushinwa. Ivyo ntibimenyerewe ku bajene, bimenyerewe ku batama bayarondeye cane gose. Urumva n'iteka Imana yampaye. Naho atakapitale yari afise arico bita umutahe, yatanguye akoresha ubumenyi yarasanzwe afise, co kimwe n'ubwizigirwa, co kimwe no kuronderera uwukeneye kugura imodoka akamuhoza n'uyifise. Ndibuka nari nkenye cane gose, atani telefone fise. Haza umuntu naba ndi hajya fasi nicaye, haza umuntu arambaza, kubera yari umuntu asuzuguritse, nawe yari umuntu wa ruguru, yashaka imodoka y'imiliyoni 3. Ca ndibuka umuntu afise imodoka yashaka imiliyoni 2, ica ndamujana. Wa mugabo aca yigura imiliyoni 3, ayiguze imiliyoni 3, jewe ica njya umuliyoni, aca mpemba n'amajana 2. Guhera ico gihe ayo mafaranga niyo yambereye umugisha. Guhera ico gihe ica ndatangura kuronka amafaranga. Buri muntu wese yumva yuko aguze imodoka je nayimurangiye yoba ahomvye, buhava banamwiba. Umugisha wanje rero nagize nuko mu vyo nakoze vyose atakibazo nigeze ngira ngo mpemuke mpikintu umuntu yidoge. Ivyo nta vyigeze bimbako. Nigiki wakuye mu Bushinwa, kandi ni gute vyatumye uhindura canke wagura ibikorwa vyawe? Nagiye mfise gahunda yo kurangura imiduga mu Bushinwa, ariko mu nyuma nisanze imiduga ntari kuyirangura, ndi kurangura ibindi atari imiduga. Bivanye nuko ngene nabona ko imiduga
ndayiranguye nkayizana ngaha mu Burundi, mbona ntokunguka nko norangura ikindi kintu nkakizana mu Burundi. Ku munsi wa mbere vyaragoranye kuko abantu bose inzi baja mu Bushinwa, arababwira ati jewe ndafise umutahe nojana mu Bushinwa, mumfasha nkaja mu Bushinwa, mugabo biranga. Je biza kurangira nifatiye ingingo ya gwanje yo kwijana mu Bushinwa, kandi urazi mfise amashuri abiri nakwiye n'abiri, nta rurimi nzi, mugabo Imana yarahabaye mpura n'abantu muri Kenya ndi muri transit ngenda mu Bushinwa b'abafana banje. Abo bafana batangura kugifoto, batubwira ati turabafana bawe, none si ubwa mbere ugiye mu Bushinwa? Ndababwira yego n'ubwa mbere ngiye mu Bushinwa. Mu Bushinwa haragoye kwinjira, ntushobora kwinjira nk'uko gusa. Wewe tugeze kuri ntuzenye kuri migration bakugongera, tuza turakubwira ivyo bariko barakubaza ubikora. Narashitse bagomba kungongera, Umushinwa arambaza uje mu Bushinwa gukora iki? Sinumva na kimwe. Babajama nabo bari pembeni bakaca bambwira ati mubwire nk'uko mu Congereza. Nkaca ndamubwira ati nje kurangura. Arambaza uzanye amahera kuranguza? Ndamubwira ati yes. Nyereka amafaranga uzanye. Ndakura mu mufuko ndamwereka amadolari, aca arangongera aca ndasohoka. Ubundi ntivyari kunkomerana kuko benshi baranasubira n'inyuma. Ugiye mu Bushinwa urashobora gusubira inyuma nyene mudahuje n'Umushinwa, utamweretse ivyo ugiye gukora mu Bushinwa, nyene usanga nyene wagusubije inyuma, bakubwira ati indege ngijya irakurindiriye niyo yakuzanye. Hamaze ca ndasohoka ndatembera, naratembereye inganda nyinshi z'imiduga, ndazi ko wabibonye ku marezo sosiyo, ndazi ko wabibonye. Imitwe irakorana, ndatembera mu masoko, nza gusanga imiduga sindi buyinjize mu Burundi, ntibikunda. Nza kwisanga ninjije ikirato. Ariko hari ikintu kimwe CAMAMARE atigeze yibagira, aho yavuye yibuka ibihe yakora akazi agahembwa ibihumbi 7 ku kwezi, yibuka ingorane zo kurondera akazi, kandi aratahura ko abantu benshi uno munsi bariko baraca mu buzima nk'ubwo yigeze gucamwo. Ikintu abantu benshi batazi, gutanga bizana imigisha kandi biruta guhabwa. Jewe naho nokoresha imiliyoni 100 kugira ndonke abagenzi, za jana zirashobora kuzogaruka, kubera bajya bagenzi nyene nibo mu nyuma bahindukira bakayazana. Rero nyene nuko nyene umuntu abaho kuri politike. Ijya yari politike yanje, ubundi nawe afise politike yiwe yo kubaho. Iyo uravye aho watanguriye naho ugeze uyu munsi, niko ubwira umuntu ubu ari mu ngorane atakazi kandi yumva ko ubuzima bwamurangiriye ko. Ikintu ca mbere ni icizere. Nama ndabwira abantu atacizere ufise ku bantu ntabahushika. Nta muntu ashika ahantu heza atawahamushikanye. Twese turafise abahadushikanye, baduha imitahe nimukore, tugakora neza, ntibidoge, inyungu yimushikanira neza. Ariko urumva mu gihe wewe ukiri mu esikoro nta hantu ushobora gushika. Ica mbere kora kandi wizerwe, ujye ivyo uhambije. Nyimba ibintu utabihambije bireke bigende, si ivyawe biraza, ivy'Imana yakwandikiye biraza naho bija. Mugabo mu gihe uri kurazana ubwo esikoro uzosanga harimo imivumo, abantu bakwiyumvira, kuko ko abantu bakwiyumvira nabi bakakuvuga nabi, n'Imana nikikuzibirira inzira. Namampanura abantu mukore, murondera amafaranga, mureke kuba inzererezi, cyane cyane nk'abajene. Abajene benshi baraba inzererezi, aho kurondera amahera ugasanga bariko barayerera atanyungu yo kuyerera, bagasanga bari mu nzoga nyinshi, aho kurondera amafaranga. Abo bantu je kenshi nampereza kubahanura, urondera amafaranga. Inzoga imwe zibiri ziratoheje, si ngombwa urareyo. Inzoga imwe zibiri ziratoheje, si ngombwa unwe 10. None kubera ko unwa 10, none zibiri ntizitoheje ku buzima bw'umuntu.
nimurondera amafaranga mwabajene mwe. Ndiko ndabikora cyane gose kuko mu bajene nta mahera ariyo, amafaranga ari mu batama. Ariko natwe abajene twe twari dukwiye gukora cyane kuko abatama bariko barigendera, bariko baragenda. Natwe twari dukwiye gukora tukazogira tukazotera kure, tukazoshika kure no kunabarusha ahubwo. Kubera papa wawe nimba yapfuye akenye, wewe ntivyari vyiza we nawe ko wopfa ukenye. Oya, ahubwo byari vyiza ko nawe wozopfa ufise ico wamurushije. Iyi nkuru ya CAMAMARE iratwibutsa ko aho umuntu atanguriye atari yategerezwa gusozera. Kuva ku kazi ahembwa ibihumbi 7, gushika kuba umukomisiyoneri w'imiduga, kutagira umutahe, gushika kwagura ibikorwa, gushika mu Bushinwa, uyu munsi ukagira ubushobozi bwo gufasha abandi. CAMAMARE ntiyateye imbere wenyene, yarateye imbere aterana imbere n'abandi. Kandi rimwe na rimwe intsinzi nyayo si iyo kugira byinshi, niyo gutuma abandi bagira ico bafise. Reka shimire mwe mwese mwako murakwikirana ikiganiro ca Open Mic.